bavuze Ncungu numva yuko ari umuntu yatanze nahe yo kwikukira, yaducunguye afete, ukuvuga umuntu yiguza abandi. Aho twagiye duca mu mashuri tuvyiga batubwira ko nk'incungu y'ukwikukira ku Burundi yaharaniye, yagerageje gukora ibikora inka nko mu kugerageza ku Umurundi wese yishira akizana mu bwigenge bwiwe. Izina ryanditse mu mitima, izina Ludoviko Rwagasore. Incungu n'umuntu wese yitangira imbere abandi ku gihugu kugira kimererwe neza, niko ndavyumva jewe. Hama nk'incungu ya demokarasi nayo yashatse kugwanira, yaratugwaniye kugira umwe wese agire ico avuze, ntihabe banyagupfana banyagukira ngo bavuge abandi ntibavuge. Umuntu nk'uwo atuma igihugu gishika ku iterambere rirama, kuko buri muntu wese yishira akizana mu byo akora, akabikora yumva ko ari Umurundi koko afise agaciro mu gihugu ciwe. Kubigana ntibyoroshe, ariko umuntu yogerageza guca mu makanda baciyemwo akaraba ko bishoboka, gutyo koba akaryo keza ku iterambere ry'igihugu. Akamunotera urwaruka nuko twogerageza tugakunda igihugu, narijya urwaruka ari naryo soko ry'iterambere, tugakora dukunda igihugu tutaravye ibi na biriya, gutyo igihugu kigatera imbere tukabaho nko mu paradizo. Uca mu makanda yawe